none bizoba bimeze gute? Ico cyo kibazo mwese muca muganda bizi. None bizoba bisa gute? Bizoba bimeze gute? Kubera umuntu umutwe wiwe haraba Imana sanzwe ari no muri twebwe. Usanga kuba wibaza ko bizoba bimeze no ngaha. Ariko je nibaza yuko bizari biri mu bwiza birengeye cyane gusumba ko tuvyibaza. Rero nuko ijuru rya mbere rizohava, irya kabiri ihave, irya gatatu rihave, isi ihave, ibiyaga bihave, ibintu byose bitoko byaremwe bihari, hari ibyo tuzi hari ibyo tutazi, byose bizohakugwa. Hanyuma Imana ishibisubiriza na bishasha. Bwana Yesu asifiwe. Umurongo wa kabiri, Imana yaje kurema ijuru rishasha, isi nshasha, birabayeho. Woco bibaza ati none kweri Imana bitayitwaye iminsi ndwi? Kumwe Geneze mu kurema yataye umunsi wa mbere gushaka umunsi wa gatandatu. Kweri bitagenzuka. Imana ishoboye byose. Ni Imana nini yiyumviriye ikintu kica kibi. Bigera bikoze kuriya ibinye nabyo bikora kunyene. Kandi tuyihaririza kuko ni Imana. Haleluya. Murongo wa kabiri, mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru. La Nouvelle Jerusalem. Ururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha, La Nouvelle Jerusalem. Jerusalem cyangwa Yerusalemu bisigura igisagara c'amahoro, la ville de paix. Aha tugereza yuko hazobaho Yerusalemu nshasha, nawe nyene nguza uvuye muri ryajuru Imana yaremye bishasha. Iyo Nouvelle Jerusalem izorero kapitale ya ryajuru ngaha kwisi. Ibi bintu ndasenga muri Imana bari babisigura gusa uko je no bisigura. Bibiri tugereza muri Zaburi n'ahandi hatandukanye yuko Yerusalemu y'uno munsi tubona muri Israel ariyo kapitale y'Imana kwisi. Niko rivuga amazaburi ngo nzoshimugwa wanje Yerusalemu Isiyoni, niko birevuga. Hanyuma twebwe neza yuko Imana yaremye ijuru rishasha n'isi nshasha, kapitale yayo umugwa w'ijuru Imana imaze kubimanura kwisi, nuko hazaho ico bita la Nouvelle Jerusalem. Iyo Nouvelle Jerusalem rero twebwe tukijijwe niyo tuzoza kubamwo, twaza kubibona. Afata ijuru rizomanuka, tuvyumve neza ibibiri. Ijuru n'isi bizomanuka bifatane. Una musi Imana iba mu ijuru, iri distance yacu iri kure yacu, ariko ico gihe ijuru rizomanuka riza ribane natwe ngaha kwisi. Haleluya. Bati tuzi ko tuzoja mu ijuru nivyo, ko tuba tugiye kubana n'Imana, tuzobana nayo. Ariko Imana jo yifuza cyane nuko ari twegera gusoma ko twe tuyegera. Una musi no turifuza kuyegera mu gusenga, kandi yaratwegereye yandi. Turaza ko La Nouvelle Jerusalem izomanuka ivuye mu ijuru. Yani ijuru rishasha, isi nshasha, ariko yakre n'igisagara kankoresha ijambo ryumvikana. Hazo harimo ville muri iryo juru tuza kuyibona, tuzoba twebwe tubamo. Muri iyo ville cyangwa gisagara kiri muri iryo juru hagati na hagati biragwenya ndabivuga n'amajambo yumvikana. Ngaza ko birinjira. Nuko ariho twebwe tuzogirira mariage na Yesu Kristo. Haraba umutanyote kugira mariage kweri na Yesu Kristo. Aho muri iyo ville rero no tuzogira mariage. Abantu uca bibaza ati none je ndi umugabo, Yesu ndamuzi nk'umugabo, nzogira mariage nawe gute? Niyo ndabaza bica biza mu mitwe yacu. Nuko ari umugabo, Yesu tuzi ko ari umugabo. Ateta Yesu ni mhemu. Akabitubwira ko turabagene biwe Antreta. Haleluya. Nous sommes ses fiancés, turabafiancés biwe. Neto bari tubwira ngo ayi marike bwa abantu bakana ngo mugabo ukunda umugore kuko Kristo yaguze ishengero, yakunze ishengero agira iki? Akagigura. Afata Yesu yaramaze kuri Hadoti. Umbiriza. Yesu yamaze kuri Hadoti, yarasavye irembo, yaje Doti. Irembo yarisavye ryari? Umunsi avuka. Umunsi Mariya yamuvyara, agiye araje gusaba irembo. Okay?
Yohana Umubatiza aravuga ati nguyu umwagazi w'intama aje gusaba irembo, aje kwicaca bari mwisi. Icya kabiri yaciye akora nuko mu gutanga dote yatanze amaraso yiwe. Haleluya. Yamenye amaraso yiwe, aramenya amaraso yiwe avuga ati ndagiye arakinda kubaciya damu ndagusigiye amaraso. Aya maraso ni wanyizera azokubonekako kw'ikimenyetso kigaragaza yuko jewe nawe turi fiance, turi bandi mu rukundo, turi mu mapenzi. Haleluya. Urumva nk'ikimenyetso ko turi bandi mu rukundo, turi mu mapenzi. Abantu rero muzi Yesu abakubita umumesha, utabona Yesu umusheri ari mu mapenzi agukunda. Urabona ubwira umukunzi wawe, umufiance wawe, pana umufiance agukubita kuma kurya umutima heshengero mezo yasuka meze. Yesu ntaryana umutima, Yesu ntaryana umutima, Yesu ntaryana umutima. Ndabisubiyemo, hari abantu bibaza ko barya umutima, ntabarya umutima. Ni umufiance ko ategura kandi yavuze ngo ndagiye kwa papa. Ndagiye kwa nde? Kugira iki? Kubategurira amahouses, abantu beza. Hari abantu bigishijwe yuko mwije muza mufise amazu y'amanyakatsi. Barabyigishije ibyo bintu ko muza mufise amazu y'amanyakatsi, bakubwira ngo ukora bavuga ubutumwa urabona hano bacubwira mentalite yo kuri kubaka inzu mwijuru. Ndagana kuri kitari binyoma. Yesu abwira ati ngiye kwa data kubategurira amazu yaba atariho badaye babwiye. Afite amazu Yesu yamaze gategura, yaje kwisi yamaze kubaka inzu. Ntabwo yaje kugira gutegura urugo ataritegura. Haleluya. Yesu yamaze guplanifya, yaje mwisi yamaze kubaka inzu. Yari yamaze gutegura inzu nziza palemo ya grave nziza, irimo nziza toza kuyibona kugira ngo jewe nawe azatujane. Hari abantu baravuga ngo nakangalize mariage nziza, muramuvyumva kuyo mariage yawe ingore ya grave gayi mabadamu rero ndabakunda ko arayivuga ngo yari ya grave mariage yewe ngo wabonye ngo ibintu rero ngo yari yambaye igitenge ngo yo ngo modoka ngo nziza. Wega mugira mu makanza bagira mu bitenge. Nimwe bagire wani mari mitani Bujumbura. Mugendera mu miduga abagendera ku makinga. Je nabonye Maria je kwikinga. Nabonye Gihanga. Umugabo atwari mu fiance wiyo kuri mariage kwikinga. Kuri eglise aho turavuga ku butumwa. Kandi ya mariage nziza tufana abafoto na pare bari bifitiye. Uwo munsi tushaka amafoto ya pare yacu. Rero hari abagira mariage mu bitenge. Nimuvyibagiye hari n'abagira mu giti, mu mutu z'ibiti. Ariko igikuru nuko umutima wawe unezerewe. Rero Kristo Yesu akwategura ibintu, yaje amaze kubitegura kugira ngo tubinye ishengero nk'umubiri wiwe, soko aba fiance biwe, abamuhe biwe tuze tubane nawe. Yavuze ati ndagiye namaze kubitegura. Babwe rero nimuze muraza mu nzoko mu maze abanyakatsi mwijuru, please no kwisingana harimo abanyakatsi ngamwe mwice ngaha. Ene woza kwa mwijuru kwa muri Yerusalemu shasha mwijuru ushobora muri nyakatsi aho Imana umwami w'abamaba sinzi ko mukamurumva ibi bintu afate andabireke. Imana niyitahuza abantu. Hari igihe twumva ibintu byinshi bisa nuko ari ukuri kandi ari ibinyoma, ariko ndashaka basi mbwira uwo muntu uti urahiriye kuri umufiance wa Yesu. Basi mumbwirire, sinzi sinkunda kubwira ibi bintu, ariko abantu bari timide yo kubivuga. Abantu haleluya. Akandi uko mutaka murabyumva ibi bintu implications zabyo, nuko mutabyumva nuko tutuma implications zabyo ibi. Reka tujye mu gice cya 19 turaba ubukwe bwacu, mariage yacu rero. Mariage pole. Turabe mariage yacu nizogenda. Avete bu Yesu mwijuru barikora tigita bategura. Abamarayika bakora tegura ama invitation. Sindabazotumira ntabonzi. Ikibazo cyo bakora tegura urubanza moya. Yesu yaravuze kubyerekeye ngo umunetegura urubanza watumira abantu. Aravuga umwami yatumiye abantu hajya ko atubwira urubanza.
urubanza rwa jewe na wewe invitation zari kwifoto yiwawe ari Imana yayikoze muri ebana papa God ari yabikoze Gice cumi n'icenda abantu bariko baranezerwa Imana ishimwe Ega dusome Gice cumi n'icenda umurongo wa mbere kubandana haba ngo hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga gishengero ryinshi riti haleluya agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu kuko amateka yayo ari ukuri n'ukugororoka yaciriye kwiteka umwe maraya wagahebuza yoronesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe kandi amuhoye amaraso y'abagurano bayo ibinye mu gice ca 17 baca bavuga ku byerekeye ibyo Antikristo azokorera hariho ico bita eglise ekumenike izoba mu bihe by'herezo izokorana na Antikristo ishengero ry'ibinyoma rizobaho azorisambura Yesu azorisambura na Antikristo azorisamba cyane cyane haba ngo rivuga ubugira kabiri riti haleluya kandi umwotsi wiwe upfunduka ibihe bitazoshira babakuru 24 na bya binyabugingo bine byikubita hasi bisenga Imana ivyagera kuri ya ntebe biti amen haleluya ijwi riva kuri yo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu yemwe mwese abagurano bayo abayubaha aboroshe n'abakomeye numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini nikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi nikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangana tunezerwe duhimbagwe tuyicubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi mwumvise rero aho umuntu uriko ndarondera kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe aritegura kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni jewe nawe ngo ariteguye kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera turabona impuzu Yesu tuzayambaye hari abantu bamwe Yesu tuzayambaye ikanzu natuzayambaye ikanzu tuzayambaye impuzu izo zari impuzu zikoze mu buryo bwinshi ariko izo mpuzu tuzayambaye Yesu umunsi wa mariage yiwe umunsi wa marayika afite cortege aje gutora umugeni wiwe aje kugira alliance yibe bidashira na jewe nawe ngo tugiye kubana nawe bidashira mwibu ryaje rishasha ryanse shasha ngo tuzayambaye impuzu z'ibikorwa byiza bya jewe nawe afate n'amwe turi kwisi ibituko turakora kuvuga ubutumwa gusengera abantu gufasha abandi gukunda abantu kuyanga biga byose ukora byose ari cyo ukora cyose Imana yagushize no kwisi ukayikora mu mutima kuwa Imana ugasha Imana icubahiro ico ni kwaciza uri kurambika Yesu afate iyo mpuzu yakisi yategurwa n'icyo tuko turakora bingakwisi nje tumu ubuzima bwawe ubaho kwisi bufise agaciro kanini kora urukategura impuzu Yesu tuzambaye ku mariage yawe nje tumanguma mvuga ni ubuzima bwawe bufise icyo busigura imbere y'Imana nubeho ku bwawe ngo ndabisubiramo ibi bintu cyane ndabisubiyemo nubeho kubera wewe nubeho uri egocentrique ndagusabye kuko Imana ivuga yuko ibyo ukora abamo byose biko gutegurira umunsi bitegura eternite yawe ngo tuziyambaye impuzu zera muri byo bikorwa by'abagororotsi by'abera umumarayika arambariye ati andika mwumvize umurongo ndabatuye mwese arambara ati andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana nkubitishwa hasi imbere y'ibirenge by'iwe no kumusenga arambara ati aho yasigaho ndumugura no mugenzi wawe kandi ni mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu Imana bari usenga kuko abashingira intahe Yesu babwishwa namwe mu mvuge muti amen atuna Yesu abaza gutegurwa ariko araza aje kugira ngo tugire mariage oya ngo tubane nawe ya bidashira kuko ibi bintu arabirindiranye igishika kinini nje tubana twebwe indani mu mitima wacu turipfuza kwambuka no mubiri biriba ngo indani muri twebwe ngo turaniha ngo twambaye ikintu kibora tugashaka ikintu kibora cyambara ikintu kitabora washaka kwambara eternite ku mubiri ariko washakwiye kwanza kuva mu mubiri kugira ushobora kuja kubana n'umwami wacu Yesu Kristo na Imana ikugutegurira urubanza rukomeye cyane ubwo rubanza rero Imana ikarutegura kugira ngo ruhabe ntishobora kuza kugira umwana wawe wagira urubanza mu nzu ishaje mu nzu maze yagize bibandahori niwe bibandahori abafisi ijuru nafise rifise muri munyumve nawe
ariko Imana ishaka gukora ibintu bishasha, ishaka kuzana ibintu bishasha ku buryo tuzoja ahantu mu bintu byiza. Yesu yavuze ngo ngiye kwa Data kubategurira amazu. Yohana 14:3 bavuga ndagiye kwa Data, ati ndagiye afite ngiye kuba nitegura kugira ngo ishengero ryaguke, umubiri wa Kristo waguke, abandi babe benshi binjira mu mubiri wanjye, baje abafiyanse banje babe benshi, hanyuma nzogaruka. Abate plan Imana isanzwe ihari. Uno munsi wavuga ngo bizogenda gute? Imana yagize plan, ayo mazu tuzojamo arahari. Nje tuma hari abantu bashaka gupfa bakava ku isi ategeze parcelle n'inzu ngana haca mu ijuru uzoyigira. Naganda gutera intege uzoba wa mu nzu y'Imana. Anoza ari parcelle yawe, azaye parcelle y'Imana. Uko abantu bacha bavuga ngo ndabyumvisesha. Ngo naco tubafise inzu ngo mu ijuru. Oya, nta nivyo kwinga kwidandaza. Ko aravuga ngo ndakenze tunayikora ko yanje nibiri mu ijuru. Kuko muri rangaje bandikamo aba bantu, umuntu w'umuroma, umupapa afise umuryango, umugabo afise umuryango, mu baroma barafise ukuntu bubaka amazu yabo, bubaka nka kare, mu Kirundi ni kwadratu me, barubaka kare. Iyo nzu ikaba ifise aho umuvyeyi yaba we n'umupfasoni wiwe n'abana. Mugabo akaba yarubatse abana azovyara, akaba yarubakiye muri urwo rupangu nyene muri yanzu. Ugasanga umwana yamuzoja hajya, undi hajya, undi aja hajya. Kuburyo hageze ko umuhungu kenshi umuhungu niwe babigirira, ko umuhungu arongora yazana umugore muhira. Afite umuhungu ntihagare ku mutima ngo nzokuraho inzu ngo bizogenda gute, papa we niwe yamwubakiye. Nje tumenye se yavuze ati ngiye kwa Data kubategurira amazu y'abatahari, mandaye babwiye. Kwa Yesu na papa bamaze gutegurira amazu. Tuba tuzoshikira mu byuzuye gusa. Mwe tuzomwira ngo twarabironderanya. Oya, tuzovuga papa turagushima ko duteguye. Ubwo mu cyamera. Rero ubwo nibwo bukwe bwacu. Hanyuma nuko Imana izocibana na twebwe. Imana izocibana n'abantu rero. Ico gihe Imana Data umuvyeyi wacu yaturemekana ijuru n'isi izoca imanuka ize kubana natwe muri Yerusalemu shasha. Benshi tuzuba tuzoja mu ijuru kubana nayo, ariko Imana izozibane natwe idushira ahantu hamwe tubana nayo. Umurongo wa 3 mu gice ca 21 muri Apocalypse toujours. Umurongo wa 3 avuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo n'abazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Mvuge muti amen. Imana izoca iza ibe hagati yacu ngo ihema yayo, aho izoza ibe hagati yacu, ibe muri twebwe. Nibi tuzoja ku Mana kandi Imana izoza kuri twebwe, aho tuzohura tubane ibihe bitazigera bishira. Aho gihe rero Imana imaze kwitwa Imana ikaza kubana na twebwe tukabana nayo, ico gihe kwa rubanza tuzatugiye mu rubanza rumwe rw'ibihe bidashira, muri celebration y'ibihe bidashira, tuzatugiye muri amaseremoni y'ibihe bidashira, aho tubana n'Umwami Yesu, aho abamarayika bazoba batubona bakumva baraguwe neza, bagacavuga ati yo turabonye ba bantu bari kwisi b'abana b'Imana. Tuzatubona akamaro ko kwita umwana w'Imana rero. Hamwe biriva ngo nuko rero ngo abamwakiriye bose, abamwizeye yabaye basha gucika abana b'Imana. Tuzobona ama implication yabo. Iyo namuzi tubiza gace tubona cyane kuba dufise ama limitations, ibintu bituzibira by'umubiri. Ariko ico gihe tuzokuguruka amaso tubona ubunini bwacu. Nkunda kubwira abantu, hari umwana mukuru w'igihugu je twigana mu ishuri rimwe mu mwaka wa 5 w'ico gihe, kukaza imyaka myinshi. Nibuka yuko nami groupe B nawe mu groupe A kimwe muri ivyo bibiri, muga igihe twahurira hamwe mu ishuri ryose. Nibuka yuko uwo mwana mukuru w'igihugu yariyumva, apana kwibona, ntiyibona yariyumva, afite yarazi identité yiwe. Yaratukora umwana mukuru w'igihugu ntiyakina hori. Bani hori. Horo murakoze. Nagitangira ibihori.
ntiyakina bya bintu by'abandi bakobwa yarwa na mukobwa niyo musanga ariko arakina bya bintu byagucyanye oyaye umusanga ari propre umukobwa w'isuku iniforme y'utabona ko yaho yanditse ko n'ibikaramu urabona ugasanga yambaye isaha twe nta saha twari dufise kwambara isaha urabona ko ari ikintu cy'igitangaza icyo gihe yari yubaha ndamwigisha ntiyamukubita byaratugiye mu mutwe rero wamengaza ubwenge umengo ntagira ikosa aho twebwe badukubita akatwinjiza mu ntebe ugataha wakubititse ushushe bagukubise umerewe nawe ariko ko ari umwana w'umukuru w'igihugu yarabitambukira yarafise aba bodyguards aba security kuri stera amatuti n'ahantu hose imiryango yose baba bamukikuje. Bwana Yesu asifiwe. Abete tukatubakumbuza ijuru mu gipfuze kugira mube ku isi muyihesha icyubahiro. Mugira impact wa motive uzi yukuraje nakiri kabaje umuntu abaho kusitaze yakaraje ico gihe kico gikoreka nuko Yesu azasubiza ubwami Imana. Yesu umwami wacu uno musi turi mu bwami Imana yahaye ubwami Kristo niko biri tubwiye ngo Imana twimera ubwami bw'umwana wayo ikunda cyane Yesu Kristo. Ariko uno munsi dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Imana ikora byose ibikora mu izina rya Yesu Kristo. Rero izina rya Yesu ni izina rifite ububasha rikomeye cyane. Iyo uragizera rirahindura ibintu. Ico gihe Yesu Kristo tumaze kugira mariage n'ibindi bazosubiza ubwami Imana data. Reka dusome. Ibi kintu gishobora ari gishasha kuri benshi ariko Bibiliya kivuga ko cyane mu buryo bwagutse. Ku Imana Yesu azosubiza ubwami Imana data. Afite bisigura ikintu tuza kuvuga ko mu kanya mu buryo bwumvikana maze kubyumva. Corinthiens 15:24-28. Abikorino ba mbere 15 24 gushaka 28. Havuga ngo ariko umuntu wese mu mwanya wiwe Kristo niwe mushuzo yeve premise. Maze aba Kristo bazobonerwa bazuke cyangwa aba Kristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Iherezo izoca rishika ahazo mwumvirize rero 24. Iherezo izoca rishika ahazoshikiriza Imana ubwami. Niyo data wa twese niyo amara guharura gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose. Yesu amaze kugwana intambara zose azogwana akanesha antikristo umuvugishwa w'ibinyoma aganesha shetani rupfu nakuzi bakabata mu muriro agafata abantu bose bari baganje ibintu byose ku isi akabacira urubanza akabata mu muriro. Ico gihe Yesu ngo azabafashe ngo abansi biyo bashe munsi y'ibirenge by'iruko birivuga ngo azafata abansi biyo bashe munsi y'indava y'ibirenge by'iwe abafite azabamaze kuronka victoire amaze gutsinda kuko Imana yahaye Yesu ngo wari intambara ku isi kugira ngo agwanye ubasha bw'umwiza ngaha ku isi. Ibintu bako Yesu yaje kugira ngo asangangwe cyangwa ngo arandure ibikorwa les œuvres des ténèbres ngo aze kubikuraho ku isi. Rero Kristo Yesu azoca afata mu bwami no royaume wayisubize data. Bisigura iki ibyo bintu? Reka tubane dusoma tuza kuvyumva. Nenga gatanu kuko guhangama azokwa amahangami gushitsa ahazoshirira abansi biye bose mu munsi y'ibirenge byiwe. Meje kubivuga ibyo. Urupfu niwo mumenja w'imperera azorandurwa. Ibyo twamenye ko bazomuta mu muriro. Bamaze gutarupfu nakuzi mu muriro 27. Kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza byose. Iyo ni Imana yahaye Yesu kuganza ibintu byose. Ibishira munsi y'ibirenge byiwe. Yamuhaye kuganza byose ibishira munsi y'ibirenge byiwe. Afite ibintu byose biri ku isi no munsi biganzwa na Yesu Kristo. Murongo tubana ariko kwivuga ati yahawe kuganza byose biraboneka yuko yamuhaye kuganza byose itabiharugwamwo. Afite Yesu yarahawe kuganza ibintu byose ariko niyahawe kuganza Imana. Woca ngo Yesu n'umuntu atandukanye n'Imana. Yesu na data n'umuntu umwe. Data Yesu namwe muyera n'umuntu umwe. Rero tuba mu itangiro tubona Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga ngo reka tureme. Bararema. Afite n'umuntu makore kuba bitatu bitandukanye. Ako bararema. Imana kugira ngo yishurire isi yaje muri Yesu Kristo. Ngire l'image de Dieu invisible niko birivuga. Ngo ni ishusho y'Imana itaboneka. Ko byari bigoye ko umuntu ashobora kumenya Imana
harakenewe ko haza umuntu afise ADN y'Imana muri we. Ngire l'empreinte tiko rivuga ngo afise ADN y'Imana, afise kamere y'Imana muri we. Araza mwisi kugira ngo abantu bashobore kumwizera bamenye data. Ndetse bavuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabasha kwa data utajenda mujana. Yesu Kristo yari Imana amuhaye, yamuhinduye inzira ikwinjiza kwa data. Bwana Yesu asifiwe. Ntiyabaye imwe mu nzira nyinshi, yahindutse inzira imwe. Nta zindi nzira zihari. Inzira zose zijana i Roma. Hari abantu bigisha ngo tushume menu. Aho inzira zose zoja i Roma, ariko mu ijuru haja inzira imwe yitwa Yesu Kristo. Niwe nzira yonyene. Haleluya. Ndetse tuba twaramaze gushika muri iyo nzira. Turi muri iyo nzira kuva munsi twamwizera. Twarashitse mu nzira, twashitse mu bugingo muri data wa twese. Haleluya. Imana ngo ni ganzwa Yesu yamuhaye kuganza byose, ariko mu by'Imana yahaye kuganza Yesu data ngo ntarimo. Kuko le Père data ni la divinité, niwe byose. Harimo muri data harimo Yesu, harimo namwe mu Imana. Afite bazosubira ahantu hahinduka gusubira kubumwe, badasaba ngo Yesu ngo rakoze, umwe mu Yesu ngo rakoze, umwe mu Yesu ngo rakoze, badasugari data ariko rakora n'umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Tubone 28. Senga mu Imana ngo arabisho mitima yacu. Ngo ariko niyamara gushikirizwa inganje ya byose. Mwumvirize umurongo urakomeye. Niyamara gushikirizwa inganje ya byose, niho n'umwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganje ya byose. Ngo Imana ibe byose muri byose tuvuge uti amen. Azosubiza inganje. Hey, ndabikura. Ayihereze Papa God. Wati Papa akira. Mission mpaye kwizina irangije. Bibiliya muhabura cyo bavuga ngo wantegura umubiri. Tu m'as préparé encore. Wantegura umubiri. Ngo hendaje gukora ubugombe bwawe data. Ngo imazira amashansi byo washimye. Ariko ngo umutima umenetse ni wuko. Yesu Imana mu mutima umenetse. Araza kwisakora ubugombe bwayo, araducungura, aduha ubuzima bwiwe, aduhindukira ubuzima, aduha ubuzima bwiwe ngaha ku isi. Aragwana intambara aranesha. Tumubona ari intambwe, tukamubona ari n'intama. Intama nk'utanga ikimazi cy'amaraso yiwe. Intambwe nk'ugwana intambara akanesha. Haleluya. Tumubona nesha, amaze kunesha ibintu byose, yarabaye umwizigirwa gushika ku bihe bidashira. Aca afata ubwami bwose amusubize Papa. Uvuga ati Papa, uno munsi ibyo gukora mu izina rya Yesu birahagaze. Ibyo gukora mu izina rya mwe muyera birahagaze. Uno munsi n'ubu mwami uhinduka umwami w'abantu. Jewe nanje ndagiye munsi yawe. Tugiye dusubire gukora como twari dukora icyaha kitaraba. Haleluya. Umurongo dusome muri Apocalypse. Turazunguka cyane no munsi mu byashoye hano. Umurongo wa 4. Muri Yerusalemu shasha hazoba yiki. Hazoba yibiki. No munsi mu tutaza gutamba tunezerwa. Abantu mutanze gutamba no munsi turabagisha kuri diswa. Abantu batamba biyengenga, tamba wiyengenga. Twaye amabanga y'imarazi. Abantu bitambira nyene kandi avye nyene bagira bikunda atlete. Uko Imana itamba ni inezerwa n'umutima umenetse gusa. Wihungabanire mu gushima Imana. Okay? Umurongo wa 4. Havuga ngo tugatwumva rero bizaba Yerusalemu shasha. Haba ngo izohanagura amasozi yose ku maso yabo. Ubwo nibwo buzima tuzoba mu ijuru. Izohanagura amasozi yose ku maso yabo. Kandi urupfu ntiruzoba rukiriyo. N'amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho. Kuko ibya mbere byose birashize mu bw'amutamenya. Imana izobikira duhanagura amarira. Umwe wa 5